iki ni kimwe mu kibazo abantu bose ku isi bagwana naco, ni kimwe mu kibazo abantu bose bahura naco, ni kimwe mu kibazo abanyepolitike, abaririmbyi, abantrepreneur, abapasteri, abantrepreneur, abantu badandaza, everybody nabo abakomite bose, ni kimwe mu kibazo bahura naco. Ico kibazo ndazi yuko na jewe nawe we Toma tugifise. Rero uno munsi ngomba ndaguhe ibintu bitanu biza kugufasha kugwanya ico kibazo. Ico kibazo nacyo si kindi, ni manque ya confiance en soi. Buri muntu wese afise ikibazo cyo kwigira confiance muri wese, ati confiance yo kuvuga, confiance yo kuvuga n'abantu, confiance yo gukora ivyo yiyumva, confiance yo kwaborda, yo gutangura umuntu kumuvugisha, confiance yo gukora projet iri muri we, kwigira ya confiance yo kuja mu bintu canke mu bantu akeneye, kwigira ya confiance yo kuvugana n'umuntu yifuza. Sasa ico ni kibazo wumve yuko buri muririmbyi wese agomba aje kuri stage abafise ico kibazo ca manque ya confiance muri we, buri umupasiteri wese agomba avuge ubutumwa abafise ico kibazo ca manque ya confiance muri we, meme umunyepolitike wese agomba ashikirize ijambo abafise ico kibazo ca manque ya confiance muri we. Bivuga yuko nimba nawe uno munsi ufise ikibazo ca manque ya confiance muri wewe, wumve yuko ico si kibazo canke ko buri muri entreprise nziza, koko twese hano tugira ico kibazo. Rero ubu rero ngoma ndagohe n'uburyo butanu buzogufasha kugwana naco ico kibazo chaque fois iyo uhuye naco, kuko ntibizohera. Sindakubwiye yuko ngo directement bizoca bihera. Chaque fois ngo mangire iyo video ndagira manque ya confiance muri jewe, mugabo iyo nkoresheje technique zitanu ngoma ndakubwire misi yose cangira confiance muri jewe, canataka video ngomba gukora cyandayikora. So ikintu cya mbere rero umuntu ukeneye kugira iyo udafise confiance muri wewe, ukiye kwibuka regle ya 20 40 60. Iyo ni regle ikubwira gute, mu gihe uba ufise imyaka 20 uba wibwira yuko abantu bose bakwitayeho, uba wibwira yuko abantu bose bakujejwe bakuraba, uba wibwira yuko tuye au centre ya attention y'abantu bose, uba wibwira yuko umuntu wese ariko aragukurikirana, uba wibwira yuko umuntu wese arafise icyo kuvuga ko, uba wibwira yuko umuntu wese arakujejwe. Mugabo iyo ufise 40 utangura kwibwira neza yuko ari abakujejwe n'abatakujejwe, utangura kubona yuko hari ubuzima bwawe wowe bwite n'ubuzima bw'abandi, utangura kutisisiya kandi n'ivyo abantu bakwiyumvirako, utangura kudata umwanya kandi n'ivyo ukungene abantu bakubona. Mugabo iyo ukwije 60 kenshi naho uza wisanga iki gihe cyose wibwiyesha cyane uraribwira bitari icyo, kubera ko uza gusanga 60 nta muntu n'umwe yarakwitayeho. Rero mu gihe nuwamara kugira iyi mind yo kumva yuko ivyo ugomba ukore wewe, ivyo wifuza wewe, ubuzima bwawe wewe, ko ata muntu n'umwe abujejwe, kuko n'uyo muntu nawe arafise ubuzima bwiwe umuraje ishinga, nuwatangura kwibwira yuko action yiwawe, projet yiwawe, ko ata wundi muntu ayijejwe kirese wewe nyene ubwawe, ko n'abandi bose uriko uriyumvira ko bazokwiyumvira gute iyo video ugomba ukore, ugatangura kwibaza ati eske ninayikora abana kabazonyumvira gute, ico kintu uyo ndirimbo ugomba usohore ugatangura kwibaza ati eske ninayisohora abandi baririmbyi bazombona gute. Ivyo vyose nagomba ndakubwire yuko uri kuribesha, kuko abo bose uri kuribwira yuko baza kukwiyumvira gute, baza kukubona gute, barafise nabone ibintu byabo barajishinga. So urakwiye kugira mindset yo kwibwira yuko ufise 60 kugira wumve ya confidence muri wewe yo gukora ikintu wifuza gukora, yo kwataka projet ushaka gukora, yo kuvugana n'umuntu wifuza kuvuga, yo kwambara uko uvyumva. Mugabo bikaba ari kwambara mu mico igihugu rimwe. Hama regle igira kabiri cyane technique igira kabiri izogufasha kugira confiance muri wewe, ni technique ya 1 2 3 4 5. Ukaca wataka uzobirabe kenshi ba bantu bagira ubwoba bwo kuvuga imbere y'abantu, ba bantu iyo babwiye ati urashobora guhaguruka ugatanga icyumviro cyawe mu bandi, ba bantu iyo babwiye ati urashobora kuja kuvugana n'umuntu, ba bantu iyo babonye umukobwa mwiza cyane entrepreneur mu investisseur bajugumira kuja kumuramusa kugira bashobore kuvugana. Uzorabe ba bantu iyo babonye umupasiteri swati abaheza giye dimanche badashobora kuja kumubwira ati pastor wakoze kumezagira naryohewe nitwa naka namwe bimeze ukunuko. Ba bantu misi yose kuri bo iyo bababwiye ati haguruka ukora kino kintu imbere y'abantu bace bajugumira, iyi technique ya 1 2 3 4 5 izogufasha kwaborda ico kibazo, kuko chaque fois uzokwiyumvira gukora ikintu, chaque fois uzokwiyumvira kuvugana n'umuntu,
chaque fois uzokwiyumvira kwinjira mu bintu, chaque fois uzokwiyumvira guhagarara mu bantu bikagutera ubwoba, directement uzoce wibuka itechnique ya 1 2 3 4 5, directement uzoshobora kugenda muri wowe uzoharure 1 2 3 4, ukaba uri siri yuko niwashika kuri 5 uca uhaguruka uca ugenda gukora icyo kintu, uca uhaguruka uca ugenda kuramusa uwo muntu, ko uca uhaguruka uca ugenda kuvugana n'uwo muntu, ko uca uhaguruka uca uvuga uca exposa icyumviro cyawe n'uwo muntu, ko uca uhaguruka ukacubaza ikibazo wifuza kubaza. Iyo technique niyo amatekinike meza ahora afasha chaque fois ngo bankore video ndaharura 1 2 3 4 5, même si ibyumviro ngoma ndakubwira niba bitari aligné, mais deja maze guharura ukumva numva confidence muri we jewe iduze, hama nkacangura video niyumvire gukora. Technique igira gatatu ni technique ivuga ngo ibibazo cyangwa ingorane niziba kuri wewe, ahubwo niziba muri wewe, ahubwo ibibazo cyangwa ingorane ziba kuri wewe. Bivuga yuko buri kibazo cyose kije, buri ngorane yose ije, wumve yuko nije ikuba ko wewe, nije iba ku buzima bwawe wewe, mugabo niri muri wewe. Sasa kubw'ibyo ufise capacity yo kurwanya buri kintu cyose kiri muri wewe ukagitsinda, no kurwanya buri cyumviro cyose kiri muri wewe kitari muri wewe ukagitsinda, parce que icyo kintu cyaje kigucinege, icyo kintu cyaje kikoreka yuko atacumaze, icyo kintu cyaje kikoreka yuko atatuzoshikako, icyo cyose abo bantu ivyo vyiyumviro ivyo bintu byose bize bakubwira ati wewe ntatuzoshikako, ivyo byose wumva ni ibintu bije biri à l'extérieur de toi, mais cy'agaciro nicyo wewe wibwira muri wewe. Bivuga yuko sasa mugihe uba wumva ata confidence ufise bitewe n'abantu buri kumwe ubona yuko bakubona, novuga yuko bakumanipira cyangwa baguteye ubwoba kubavugamo, peut-être cyabwenge, peut-être nabaguza atunga, peut-être abakobwa beza, peut-être ni abantu b'abanyacyubahiro, bati wumva ivyo byose biri à l'extérieur de toi, ikibazo kiri hanze ya wewe, mugabo ikibazo kiri muri wewe, c'est-à-dire afise capacité yo kuvyafronta kandi ukabisinda, kuko ikibazo gikomeye cya kibazo cyabaye ndani muri wewe. Rero icyo kibazo gikomeye cyo kiri mudani niyo manque ya confiance de toi itewe n'abo bantu. Rero abo bantu c'est un problème ivuye hanze ya wewe, wumve yuko problème yose ivuye hanze ya wewe urashaka kuyafronta. Ikintu kigira kane cyangwa technique igira kane ishobora kugufasha kwigira confiance ni kurwanya tous les jours byajwi ikubwira ati ibintu bishoboye, ibi navyo wumva, ibi si wewe nizoshika kuri ibi, wewe famille imeze uko, byajwi byatuma yumva riza rivuga rigucinege, ritarikwereka le negative, ritakwereka ibintu tushikako, bikwereka ubushobozi buke ufise, bikwereka amafaranga make ufise, bikwereka ya capacité intellectuelle yose ufise. Wumve yuko urafise responsabilité yo kurwanya iryo jwi, kuko iryo jwi si wewe ni ton esprit, wewe ni ya attitude yawe positive, wewe ni wa muntu ahambaye, wewe ni wa muntu akomeye Imana yaremye, isi nzima yifuza ibintu bihambaye biri muri we, ujya ni wewe. Rero hariyo ijwi misi yose uzokwa mutumva, chaque fois ushaka gukora ikintu cyiza, iryo jwi rizoza rikubwira ati none wewe ugomba ubivuga ibi bintu umaze gushika kuki. Chaque fois ugomba uje ku kintu cyiza, wewe ahantu ugomba uhaje ufise iki. Chaque fois ugomba uvugane n'umuntu mwiza, wowe ugomba uvugane n'uyu muntu ubona mungana. So iryo jwi rero wumve, iryo jwi uzokama wumva muri wowe, urafise responsabilité, urafise capacité yo kurirengera, kuko ubame wibuka yuko twatiya un esprit divin, ya esprit novuga yuko izoshobora ifise capacité yo gukora ibintu byose yifuza gukora. Rero iyo niyo technique gira kane izo gufasha kwigira confidence, ni kumva yuko uri uhambaye, uri udasanzwe, ni kudevelopa iyo mindset, iyo attitude ikubwira yuko urarenze, kuri umuntu akomeye, wa muntu yuko kuri umuntu uzoshika ku bintu byiza cyangwa uri umuntu mwiza, ko isi yose gukeneye kugira ishobore kugenda neza. Niwamara kugira iyo attitude, nta kizobuza yuko ushika cyangwa kizobuza yuko ugira iyo confiance muri wewe. Technique igira gatanu ni gukora ibishoboka byose kugira ushobore kudevelopa attitude yo kugira kwizera kurengeye amadute yawe, kugira ukwizera kurengeye amamanki yawe, kugira ukwizera kurengeye ya bwa bwoba bwawe, kugira ukwizera kurengeye ya makenga, bya bintu byose bituma utigira confiance. Kuko numara kugira iyo niveau yo kwizera, bizoba byoroshe cyane ko wowe ugira confiance mu bintu byose uzoburimo.
So ni gute rero umuntu ashobora gukora kugira ashobore kugira uko kwizera? Ikintu ca mbere kizogufasha kugira ukwizera kurengeye y'amakenga yawe, hariho ivyo wumviriza. Nuwashobora gufata umwanya munini uri kurumviriza les choses négatives, amakuru gusa kwereka yuko uri mu bihe bibi, amakuru mu misi akwereka yuko uri mu ntambara, amakuru mu misi akwereka yuko atatuzoshikako, koma wumviriza nk'abantu bakubwira yuko ntacyo umaze. Ivyo ni ibintu novuga yuko bizotuma wewe utagira ya capacity yo kwizera, maze kutagira ukwizera bizotuma bizokorohera cyane utakaza confiance muri wewe. So kugira ushobore kutuza iyo capacity yo kwizera, il faut que ukore ibishoboka byose misi yose uzokwame wumva ibintu bikubaka, nk'amavideo nkaya, kumviriza ubutumwa, gusoma ijambo ry'Imana, kuvuga n'abantu bafise ivyiyumviro biri ampe hejuru. Ivyo byose ni ibintu bizotuma wewe wumva yuko confidence muri wewe igenda iraduga. Iko kwizera muri kuzogenda kuraduga, uko kuzogenda kuduga naho confiance muri wewe izogenda iraduga. Kuko confidence muri wewe si ikintu kiza ngo pop tic tac, ni ikintu ugenda uratravail. Alors ikindi kintu kigira gatatu, ikindi kintu kigira kabiri kizogufasha kugira kwa kwizera kurenze, ni ibintu wamuraba. Hari abantu bamara umwanya munini baraba les histoires gusa zimbi, histoire gusa zibereka ibibazo, zibereka ubukene, histoire zibereka yuko isi igoye, histoire zibereka yuko isi iri mu bihe bigoye, turi mu bihe bya nyuma, isi iri mu bibazo, isi iri muri ibi n'ibi. So iyo umafashe umwanya wawe wose munini uraba gusa les mauvaises histoires, uraba gusa habaye intambara, aho abantu bishanye, ahantu abantu bafuye, aho habaye ibibazo biriya, mu mutwe wawe uzobona yuko isi yose kwiri mu ngorane. Ive meme n'amafilme uhora uraba, kuko ayo mafilme arinfluensa système nerveux yacu, bigatuma umuntu yinfluensa meme na système yo kwizera kwiwe. Muri ico gihe bizaba bigoye wewe kugira ngo ugire confidence mu gihe uzoba uri kuraraba gusa bya bintu byose byitwa bibi bituma imere yawe ihinduka. Rero ikindi kintu kigira gatatu kizogufasha kutuza capacity yo kwizera kwawe n'abantu muri kumwe. Abantu muri kumwe urashobora kuba ufise kwizera kudasanzwe, mugabo misi yose ugenda bajya abantu, iyo uberetse opportunity akubwira ati reka bakwereka yuko ukwizera kwabo kuri forge ku bibazo, ukwizera kwabo kuri construit ku ngorane, ukwizera kwabo kuri construit mu magorwa, ukwizera kwabo kuri construit muri kazoza kabi. Abo bantu nibazo gufasha kugira ya kwizera muri wowe ngo bitume ugira confidence idasanzwe muri wowe. So ivyo byose rero urakwiye kubikora just kwirinda kugira ushobora kutuza capacity yo kwizera muri wowe, hama bice bigufasha kugira confiance muri wowe. Kuko umuntu wese afise ukwizera kudasanzwe muri we, biroroshe cyane ko yigira confidence meme no muri bya bintu byitwa yuko bigoye. Iyo ni imwe technique kenshi muze gukoresha kugira ushobore kutuza confiance muri je. Wumva yuko abantu bose izirashika moma ukumva yuko ata confiance muri wowe ufise, ukumva yuko umuntu nta kintu kimwe ukora, ukumva yuko ubika, ukumva yuko usamara, ukumva yuko ukwiruka. Wumva yuko nawe nimba uri muri yo ka nuri ubuhombe, nuri gicibwa, nuri umuntu ngo bari no wo hasi wanyuma, uri normal nk'abandi bose. Mugabo wumva yuko nahawe ko gukora ibishoboka byose, birushe kutuza iyo capacity kugira confiance muri wowe, hamushoye guhindura ubuzima bwawe. Ciao.